mwese mudukurikiye kandi nanabahamwaramutse gakigo naho muherereye ndanabatumira kandi ndabaha ikaze mwebwe mwese abakunzi ba RTV Agakiza na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro c'indongozi. Tukaba tugeze ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kabiri ruheshi mwaka wa 2020 aho tugiye twigira hamwe indongozi yo kuri uno munsi ivuga iti Daniel Nebukadineza hamwe na Babuloni. Reka rero mu nkundire dusenga Imana. Turagushimiye nyine cyubahiro mu Imana n'ibintu byinshi bitangaje kuba gushimye ko tugera muri kano kanya tukaba tugiye gutsimbura mu byanditswe byawe byera. Reka tugusabe ngo umwe wese muri twebwe umubabarire kandi ubutunganye kugira ngo dukundike ijambo ryawe rifite ikibanza muri twebwe uzobukoze. Ubushobozi bwawe n'ubuntu bwawe bwo kuri twebwe mu izina rya Yesu. Amazina nka Daniel Nebukadineza na Babuloni ni amazina amenyerewe cyane, abantu bose iyo bayumvise barayatahura. Daniel yabayeho ari umugororotsi, yakoze ibishimwa n'Imana, yari umuyahudi. Hanyuma umwami Nebukadineza nawe muramuzi cyane, muramwibuka, umwami w'Ababuloni yatwaye ubwami bwari bukomeye cyane. Babuloni murazi ko cyari igisagara kitoroshe kandi bwari ubwami bukomeye cyane. Aya n'amazina rero amenyerewe cyane, ari naco gituma muri ino ndongozi tuko turiga tubona Bibiliya nk'igihe inyandiko zose zanditsemo zifise ico ziba zigiye zigamije, tukaraba kahise amateka y'isi tukabasha kuyabonera muri Bibiliya. Rero n'aya mateka nayo tugira tuyarabe kugira ngo tumenye ico ashobora kutwigisha. Aha batanguye baduha inkuru y'umunyeshuri wo muri kaminuza Yvienne, akaba hari mu mwaka wa 2007 mu gihugu c'Ubudagi canke abandi bacita Grande Bretagne. Uyu munyeshure igihe yariko arakora ubushakashatsi bwiwe mu nzu twokwita inzu ndangamuco yo muri iki gisagara, niho yageze igihe ashikira ku kabazano kariko izina rya Nebusarkesimu, izina ry'umutegetsi yanditswe muri Yeremiya mu gice 39 umurongo wa 3, n'umutegetsi yamenyekanye kandi yagiye aravugwa muri Bibiliya. Rero ibi bitwereka mu buryo budasubirwaho ukuntu bamwe mu bashakashatsi biga iby'amateka y'isi bagenda babona ihuriro rikomeye cyane ibyavuzwe kera na Bibiliya. Rero Bibiliya niyo twokwifashisha kugira ngo bikundike tubashe gutahura ibyakahise cyane mu buryo buruseho. Muri Daniel mu gice cya mbere tuhabona inkuru y'ukuntu umwami w'i Babuloni yaje gutera Yerusalemu maze akahanyaga, afata abahungu, imisore, abari baciye ubwenge b'ibwami, abana bakuriye ibwami, abatwara nk'inyagano abajana i Babuloni. Aba rero na Daniel yarimo. Daniel yifatiye ingingo, afata ingingo zikomeye z'ukuntu atazigera yiyanduza ikintu na kimwe cy'i Babuloni mu bijanye no gusenga no mu bijanye no gufungura. No mu gice cya gatanu naho nyine turahasanga ko Daniel mu kubandanya kwiwe yiyegereza Imana vyatumye aba umunyabwenge n'ubushobozi bukomeye. Muribuka umwami Berushaza igihe yubahuka agafata ibikombe vyagenewe igikorwa c'Imana akavyubahuka akabinywera ko, yabonye ikiganza candika ku rusika maze ahera akagira ubwoba. Niko gutuma ko umunyabwenge Daniel abasha kumusobanurira ivyariko birashika muri ico gihe, ivyo Imana yashaka gusobanura muri uko kwandika kw'ico kiganza. Rero aha batwereka ukuntu Daniel yigiriye inama mu mutima wiwe kuguma anamze ku Mana cyangwa kuguma afashe ku Mana ku buryo atashobora kuyivako mu bijanye n'ivyarya n'ivyo n'uburyo bwo gusenga. Izo ngeso nziza yari yarimenyereje hakiri kare mu buryo yabaho zahindutse inyifato izo mutunga mu kubaho kwiwe kose, kandi bituma n'ubutumwa bw'Imana n'ijwi ryiza ry'Imana ryari muri we rigira ububasha n'ubukuba n'ubwako ku bantu benshi bamenye bagize cyangwa amahirwe yo kumenyana na Daniel cyangwa bahuye nawe. Ariko igihambaye kurenza byavuye mu ihinduka ry'umwami Nebukadineza ubwiwe. Umwami Nebukadineza mwibuke ko igihe yari yaragararije akigira gakomeye, akagira indoto yarose, akabona ubwami bukomeye cyane, ubwami bwe bwagereranywa n'intambwe. Uyu mwami yageze igihe Imana iramurekura. Musomye mu gice cya 4 cya Daniel mubona ukuntu umwami yagiye akaherera mu ishyamba akarisha ibyatsi byo mu ishyamba nk'igikoko igihe cy'imyaka 7 yose, kugera igihe akenge kagarutse. Maze akenge kamaze kugaruka aherako yibuka Imana yo mu ijuru. Niko gufata Imana nk'iyambere mu buzima bwiwe, maze ategeka n'abantu bose bo munsi y'izuba aho ubwami bwe bwagera hose, kuko ico gihe yari umwami w'abami w'i Babuloni, niwe yatwara isi yose.
rero acategeka yuko abantu bose bo munsi y'izuba bahera ko bagahimbaza Imana yo mwijuru. Ico gisagara rero c'Ibabuloni cyari kinini cyane, gifise insengero zirenga 300 n'ikirimba gisukuye neza kizungurutswe n'impome 12. Impome zari zugawe n'inzugi nkuru 8 zose zahawe amazina y'Imana nkuru. Ico gihe Babuloni bari bafise Imana basenga z'ibigirwamana, maze mu kwerekana ubushobozi bwabo, mu kwerekana n'ubushobozi bw'igisagara cabo, baca bahitamwo inzugi zugaye inzitiro z'ivyo bisagara. Mwibuke cyane ko kera ibisagara tubona muri Bibiliya, ibisagara byagiye bikomeye nk'ibyaboneka muri za Mesopotamia n'izi za Babuloni n'ibindi bisagara bimwe tubona nk'Ninewe. Ibi bisagara byaba bizitiriwe inyuma rero byaba bifise uruzitiro igisagara cyose, kubera ko ntibyaba ari ibisagara binini cyane nk'uko tubona ibi bisagara byacu byo muri iki gihe. Ushobora gusanga igisagara kiri ku maare ibihumbi, ariko ico gihe wasanga ari igisagara gito cyane. Hanyuma ivyo bigatuma ico gisagara bashobora kukizitirira n'uruzitiro, hanyuma izo nkingi, izo mpome zikaca ziba arizo zishobora gukingira ico gisagara umwansi. Maze rero baca bafata inzugi bazikingiriza izo ubwo ruzitiro rwari rufise impome zishika 12. Mubona yuko iki gisagara cyari gisagara kidasanzwe, cyashobora kwerekana ubushobozi ubwo bwami, cerekana ubushobozi bw'umwami bwiwe Nebukadineza n'abandi bami bagiye barima i Babuloni. Hanyuma kandi bikerekana ukuntu Imana ari yo itwara ubwami bwose, kuko harageze igihe ubwami Imana ivyigombeye, ubwami burasenyurwa busubizwa hasi. Rero Daniel yatubereye icitegererezo muri iki gisagara, abanayo n'abandi bantu b'Abisirayeli bari bararomye ku Mana, bari barayinambye ko, maze akora ibintu bidasanzwe, arivyo tubona kuri uno munsi wa gatatu. Ari naho igitabo ca Daniel mwaciga neza mugasubiramwo ubuhanuzi bwagiye burerekanwa muri iki gitabo, muzobona yuko ari ikintu kidasanzwe, kandi Imana yaciye kuri aba bahungu babizigirwa babaye i Babuloni, maze Imana ishikana ubwoko bwayo ku muco utangaje no gusobanukirwa bidasubirwaho ibintu byari zimirije kuzoza mu bihe bikurikira. Rero abakurikira iki kiganiro no bahamagarira cyane gukurikirana neza, mu mumenye Daniel yari muntu ki, mumenye ingoma yiwe yabayemo i Babuloni ukuntu yari imeze, n'ukuntu byagiye birakurikirana, kugira ngo bikundike tuze tubashe gusobanukirwa ubuhanuzi bukubiye muri kino cigwa, bukubiye no mu gitabo ca Daniel, kugira ngo Imana ikomeze gutanga umuco wayo, maze uwo muco umurikire abantu bose. Rero abantu mudukurikira kandi murabigishwa ba Bibiliya, hari ikibazo ngaha tubazwa kugira ngo umwe wese afata akanya kugira ngo iki kibazo ciyumvireko. Mu gice ca mbere ca Daniel n'igice ca gatanu nkuko twabibonye, baratubaza bati ni gute ingingo Daniel yafata kera mu gihe ciwe zihura n'ibikorwa vy'Imana mu kumukoresha nk'umushumba wayo, akaba n'umuvugishwa kugira ngo bizogire ubwako ku mamiliyoni y'abantu mu mateka yakahise n'akazoza. Rero iki kibazo umwe wese yokwibaza, kubera yuko murabona ko imigenzereze n'ukuntu Daniel yifata vyatumye Imana yenendera kuri ico kintu, maze ibasha kumenyesha ubutumwa bwayo. Ibande yo kumenyesha ubutumwa bwayo ituma n'ubwami bwayo bumenyekana mu isi hose, kandi Imana iri ya mbere hose na hose. Imana ibaheze kandi bakomeze ubwo mubandanye mutera imbere mu vyigwa, kandi bagire neza kubw'izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Reka rero ndabasabe n'ubundi ngo dumbeke amaso yacu, maze turangize isengesho. Nyiri cyubahiro muvyeyi ugira neza, tugushimira ukuntu muri kino cigwa wabanye natwe. Hari byinshi tudashobora gusobanukirwa neza nk'abana b'abantu, ariko turizigiye ubwenge bwawe n'ubushobozi bwawe ko bugiye kurushaho kudusobanurira, kugira ngo natwe nitwaba tukugiye kumugisha tuze tube abatahaje. Ari twebwe twashikirije iki cigwa n'abatwumvirije, twese tunezagira kugira ngo umunsi tuzoberekane ku bicu natwe tuze gusanganire, kuko tuvyambaje twizeye kugiye kubidukorera mu izina rya Yesu. Muri iki kiganiro uwo mwari kumwe ni mwene so Misago Ponsier, asengera ku ishengero rya Kanyosha ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi. Imana ibaheze.